Ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ni irembo ry'igihugu c'u Burundi biciye mu ruja n'uruza no guhanahana ibidandazwa bica mu kirere. Ni irembo uwahashitse ategerezwa kumva ko yakiriwe neza, kuko abahakorera mwese mwakira ingenzi, abagwiza atunga bifuza kuzana imitahe mu gihugu cacu c'u Burundi, eka n'abakora mu mashirahamwe asahiriza ibihugu mw'iterambere. Aha rero mwebwe mukorera ngaha muca mwumva uruhara mufise mu guteza imbere no kwerekana ka karanga k'abarundi ko kwakira neza abatugendeye. Ndazi yuko atariko vyifashe uno munsi, kuko hariho bamwe mu bakozi bakorera ngaha bataye akarangamutima n'ubuntu, aho gukora ico bajejwe ahubwo bakora ibikorwa bituma haba imyidogo ku ngenzi ndetse n'abaca ngaha ku kibuga c'indege. Nagira rero subire kubakebura, ariko nongera kandi ndanabagabisha n'indongozi ku nzego zose zifise ico zijejwe ngaha ku kibuga c'indege, kuko izo ngeso zose zigenda zirimonogoza kubera kudahana abakozi, kandi nzi neza ko ngaha ku kibuga c'indege hariho ivyuma vy'inderetsi vyerekana uruja n'uruza ndetse n'ibikorwa biba biriko birarangurirwa ngaha. Murazi ko nahakoze imyidogo ngoma numva irakwiye guhera uyu munsi. Ntitwaja ngaho ngo dusharize twubake, muga namwe muce inkokora ingenzi. Ndabasavye rero ivyo vyose mubikore n'umutima wo gukunda igihugu, mukwega ahubwo abanyamahanga baze mu Burundi. Dusabe rero yuko bijya bikoresho bihari mwobikoresha kugira ngo abakora amakosa bahanwe hisunzwe amategeko, gutyo dutuze ingeso mbi zose ziza zidusubiza inyuma ku marembo y'igihugu. Nongere kandi mugabo nshimikire ku banyagisagara ca Bujumbura muri rusange kwitwararika gusukura no gushariza igisagara, kuko murumva ko hari vyinshi biriko birakorwa kugira ngo tugwize ingenzi ziza mu Burundi. Aha rero abanyagisagara ndabahanura yuko gukubura mwarabitanguye, ariko mutangure musharize n'igisagara gise neza.